Imana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndabagumbire mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Dari kubasaba ukanda mukiza mugenzi arakugumbiriye. Haleluya. Numashimiye Imana cyane ku buntu bwawe n'imbabazi zangiriye gushagaruka muhira ku gicaniro. Imana ihabwe icubahiro. Sindi umushitsi kubatanzi nitwa Bruce. Sindi umushitsi, je ndi umwana wo gicaniro. Haleluya. Ndi umwana wa hano nubwo ntaba hano. Imana ihabwe icubahiro. Numa ndabishimiye Imana cyane ku buntu bwayishuye kongera kugaruka ku gicaniro. Imana ihabwe icubahiro. Nenda bakumbuye narizananye, murazi ko ntakiri jenye. Ubu narizananye mufashe twashoboye kuzanana. Twaje mu rubanza, mugashima Imana yuko nakano kagiye gushobora kugaruka muhira gashoboye kuboneka. Imana ihabwe icubahiro. Aho dusengera hariya twaronse ishengero dukoraniramo natwe, abarongozi bacu barantumye ngo ndabaramutse, baranduikanye ntasho, barabaramutsa cyane. Imana ihabwe icubahiro. Tudatevye ndifuza ko dushira mu ijambo. Ndashaka dusangira amajambo mwami yase ku mutima. Aravuga ati ngo genda nkuko bibereye, ihamagagwa wahamagariwe. Imana ihabwe icubahiro. Ndashaka ko twiga kuri ayo majambo. Genda nkuko bibereye, ihamagagwa cyangwa umuhamagaro wahamagariwe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ndaza kubasaba kubw'umwanya ari ibisomwa twaza gusoma. Ufise wandika arashobora kwandika. Mugano mashaka gushira ku mutima. Kuca umwami yanditse ku mutima gusangira namwe. Imana ihabwe icubahiro. Muranyumva? Imana ishimwe. Ndashaka guhera hano. Mvuze ati umuntu wese agende nkuko bibereye ihamagagwa yahamagariwe. Nuko umuntu wese Imana yaremye ntiyaje hano kubw'impanuka. Imana ihabwe icubahiro. Nimbere kuza wabanje kuza intumbero y'ubuzima bwawe yamaze kwandikwa. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo w'10 atubwira ngo kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukora ibikorwa byiza yateguye kera ngo tubigenderemo. Mani bajambo imbere ko turemwa hari ibikorwa byari byarategekanijwe ku muntu wese azoremwa kugira ashobore kubigenderamo. Imana ihabwe icubahiro. Turi kumwe. Ndashima ko ndi kumvugana n'abantu ntari kumvugana n'ibiti cyangwa n'ibikoko, kuko wowe waremwe hari umugambi, hari ihamagagwa umwami yaguhamagariye imbere ko gushiraho, hanyuma aca gushiraho kugira uze kurishitsa. Imana ihabwe icubahiro. Mfata akaroro gasanzwe. Izo ntebe twicarako, izo ntebe mwe mwicayeko, izi ntebe ntizaremwe. Izi ntebe ni iciyumviro c'umuntu yaremwe, sibyo? Izi ntebe ni kubera twe twasanze zihari, dukura n'abavyeyi bacu bwere yuko ni intebe zo kwicarako. Watanguye guhiciyumviro co kurema ino ntebe, we agihabwa iciyumviro twiyumvira igihe ata ntebe nimwe yari ihari. Bishobora kuba bicara hasi, bishobora kuba bicara ku birago, bishobora kuba bicara ku biti. Hanyuma umuntu yazanye intebe ariko arayibumba cyangwa ariko arayibaza, tuvuge kubaza, akayitereka hano. Abantu ntibashobora gutahura neza ko ntibigeze bamenya ikintu cyiswe intebe icarico, gushika nyene kurema intebe aje akavuga ati intumbera kino kintu nakoze bacita intebe nico kwicarako, sibyo? Men majambo rero natwe nimba twararemwe n'umwami na numwe ataremwe, nimba twararemwe n'umwami hari ihamagagwa, hari intumbero y'ubuzima yashizeho ku buri muntu wese yaremwe. Rero kugira ushobore kumenya umuhamagaro yaguhamagariye cyangwa ihamagagwa yaguhamagariye kubamwe, nuko usubira kwa kuremye ukamubaza. Imana ihabwe icubahiro. Nkuko udashobora gutabura yuko iyo ntebe ari yo kwicarako, ukabanza kumenya uwayizanye akakubwira ati ni ikintu cyo kwicarako bacita intebe. Nuko n'umuntu yakuremye, nuko Imana yakuremye, ntushobora kumenya intumbero y'ubuzima bwawe udasubiye kuri ya Mana.
hama ugaca umenya uburyo ukwiye kugenda bufatanye n'ubuzima bwawe bwite. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Nababwiye hari umutima ashaka kugumako wo kugenda nk'uko bibereye ihamagarwa wahamagariwe cyangwa umuhamagaro wahamagariwe. Gusa hari ukuntu ucumenga ngiye kuvuga ati kugenda gusa, ucumenga n'abantu utamenya n'umuhamagaro n'uwo muhamagaro wahamagariwe. Gusa sibyo nashaka gushaka umutima. Reka gusa ndaguhe nk'ibintu bitatu bizoshobora kugufasha aba no gusenga mbwa no kugendana nawe kugira ushobore kumenya cyangwa kuvumbura by'ukuri niceje naremewe nahamagariwe. Ibintu byoroshe, hari ibintu twebwe Ifaransa habileté canke nagerageje kwisha mu Kirundi ni nka ubushobozi bwawe ufise bwite. Abantu dufise ubushobozi butandukanye. Navuga ubushobozi numvise ubushobozi bwa mpwemu yera dufise, tuzi gukora utuntu dutandukanye. Imana yabicubahiro. Hamareka nubwo birafatanye n'ingabire. Ibyo bintu hari ibintu ushobore gukora kubera biri muri wewe kandi wona bikora utari kuranahembwa. Imana yabicubahiro. Nico ni kimwe gishobora gufasha yuko kumenya ati mu bintu Imana yampamagara iki kintu kirimo. Imana yabicubahiro. Sinza kubitebako. Imana ishimwe cyane. Icaka biri gato novuga, hari ibintu bita passion. Abyise ni nk'ishaka riri mu mutima. Imana yabicubahiro. Cyangwa se ibintu bikubabaza mu buzima. Vuze passion, ibintu biratandukanye. Ibintu dukunda biratandukanye. N'abanyeshuri baje ibyo biga, hari igihe biga ibintu babwiwe n'ababyeyi babo apana ibintu bo nyene bakunda. Muri ibyo bihugu biteye imbere uzosanga umwana ashobora kwiga ibintu byo gucapa, coga sangiye kwiga umuziki, wokiyumvire ko umuziki atazomushikana, mugabo muri we bimiri muri nishakari murimwo. Ico kintu niyatangura kugikora akagirirwa amahirwe akaciga, burya niyatangura kugikora nubwo utomuhemba, ico kintu kizomubyarira ibintu bikomeye kuko bifatanye nawe. Hari ibintu umubabaro canke nubwo ati ibintu bibabaje umuntu acamo, kenshi ibintu ducamwo biratubabaza nivyo, mugo umwami atugiriye umwo gutahura igituma tubicamo, burya ntitubicamo kubw'ubusa. Haba hari intumbero kanaka y'ubuzima ifatanye ibyo turiko turacamo. Nigeze kumva intara umukozi w'Imana aramuzi umuvuga butumwa, yavutse atamaboko afise n'amaguru afise, yitwa Niki. Ngo harageze igihe aguma ashaka kwiyahura, arababazwa n'ingene Imana yamuremye. Mana kuko ije wandemye gutya nari gutuma mva. Umva uwo mubabaro kandi umubabaro utahuritse, mugabo gushitsa igihe Imana imuhishurira yuko igituma nashimye kumera gutyo nibyo birababaje, mugabo ni kubera intumbero y'ubuzima naguteguriye. Ubu akubwira neza yuko nibyo hari umubabaro agira, mugabo arazi neza yuko hari umuhamagaro ariko aragendera Imana yamuremeye. Haleluya. Ndabaha kandi karorero. Twese turamaze kubura abakunzi canke abantu mu muryango. Muze muri ibintu biba cyane cyane ndiko mvuga mu nzu y'Imana. Iyo umuntu atashe bavuga ati Imana yamukunze kuturusha, kandi nibyo. Uyundi hari umuntu avuga ati nta kundi Imana ishimwe yamukunze kuturusha. Uyundi naho gasanga ari karavuga ibi bintu byabaye gute, nta muntu yigeze arota, nta muntu yigeze abimenya, ntaci Imana yigeze ivugana natwe umuntu agira atahe ni gute yatashe. Uyo mubabaro uwo muntu afise urafatanye n'umuhamagaro kanaka. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Ca gatatu, twe ndavuga ibintu bimwe bizoshobora kumenya n'ibyawe wiyumvamo cyangwa ufise muri we, mugabe gashobora uko usenga mwamagwisha umuhamagaro. Ica gatatu muri Yeremiya 1:5, Imana yabwiye Yeremiya ngo ntarakumbira mu nda kwa mama nari ndakuzi, nari naragushize kuri nzobuvugishwa nanje mu mahanga. Umve hari igihe ugirirwa ubuntu ugarura n'umukozi w'Imana kanaho ukamenya umuhamagaro wawe canke Imana ikakubwira clairement. Imana ihabwe icubahiro. Ni bimwe mu bigufasha. Ugabo je nifuza ko tuvugana kuri kintu, genda nkuko bibereye ihamagarwa wahamagariwe canke umuhamagaro wahamagariwe. Imana ihabwe icubahiro. Pastor mumfashe dusome muri Mateyo igice ca mbere kuva ku murongo wa 18 gushika kwa 25.
Matayo igice ca mbere kuva ku murongo wa 18 gushika ku 25. Matayo igice ca mbere kuva ku murongo wa 18, umutwe w'amajambo uvuga ngo ukuvuga kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko umugabo we Yosefu kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yumvira kumubengera mu mpisho. Akivyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwerekera mu ndoto aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe bishike, ngo raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko marayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Kandi ntiyigera mwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Amen. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Nza kwifatisha ibisomwa bitanu abantu batanu batandukanye. Muronke ni imihamagaro itandukanye. Haleluya. Ariko umuntu wese muri aba yarashoboye kugenda bifatanye n'ihamagaro Imana yamuhamagariye. Imana ihabwe icubahiro. Mubone bino bintu inkuru zose turazizi. Ukuvuka kwa Yesu, ngo Yosefu Mariya yarakowe na Yosefu, hanyuma ngo ataramurongora. Imana ishime ko abana bagiye muri Sunday school turakuzi. Ataramurongora, atarabonana n'umugabo wiwe, ngo bamubona afise inda. Imana ihabwe icubahiro. Ngo Yosefu ko ari umugororotsi, ngo yiyumvira kumubengera mu mpisho. Hanyuma ngo akivyumvira mareko orangwa mugendera mu nzozi, arambwira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya, kuko ijyanda atwaye ni mpwemu yera. Azovyara umwana kandi uzomwita Yesu. Bantu Imana mwumve bino bintu, biratworohera gose kubona igikorwa Mariya yakoze, kandi nivyo ni gitangaza cabera imwe rizima kitazosubira. Kubona byara umukiza kubwa mpwemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Twese turabibona kandi nukwizera gukomeye, ariko turananirwa kubona igikorwa Yosefu yakoze. Iyo Yosefu ananigwa no kurongora Mariya, hari naho bari kumwica. Aho tubwira ngo Imana yari kumurinda sawa. Mu megenzo yicegiwe muri Israeli bavuga ati iyo umukobwa afashwe yatwaye inda bamwicisha amabuye. Mugabo wumve bavuga ati ngo Yosefu ari umugororotsi, yiyumvira kumubengera mu mpisho, ntanamumara amazi, mugi Imana icira mugendera. Bantu b'Imana, reka dakwereke ku murongo wa 22, ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe bishike, ngo raba inkumi zotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe nawe. Yosefu irikashitsi ihamagagwa, ubuvugishwa bwari bwaravuzwe kuri Yesu ashigikira Mariya. Mwumvereje ikintu kintangaza, muyumvire ahari abantu benshi bubatse, uyumvire abantu bizigamye mu busore bwabo cyangwa mu bukumi bwabo, amugaca usanga ashaka mugira mwubakana, ugira mwubakana nyene afise inda. Ibyo naho byari byigeze bibaho. Twe turafise ibyitegerezo bidufasha kwizera, nta na rimwe byari byigere bibaho kuvyonze. Murashobora kumfasha? Ariko uyu mugabo aravyemera. Bibiliya kubwira ku 25 ngo kandi niyigera mwegera gushitsa aho yabyariye umwana w'umuhungu, araheza mwita Yesu. Uri kurasoma mu zindi ndimi, ntibigeze baryamana nk'umugabo n'umugore gushitsa byaye Yesu amezi 9. Rero ingorane tugira, turashima Imana ku bwa Mariya kandi nivyo. Mugari gihe tunanirwa kubona umuhamagaro wa Yosefu, ico yakoze kugira umugambi w'Imana wuzure kuri Kristo. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Imana idufasha.
bantu b'Imana ndababwire kino kintu, ntukigere usuzugura igikorwa Imana yaguhaye gusa kubera kitabonwa n'abantu. Imana yabwicubahiro. Yosefu nini gakeba namuvuga mugiye nanigwa kino kintu, hari ibintu bitoshitse. Pastor twigire tugende muri Luka 2 dore ku murongo wa kubera umwanya nifuza ko twosoma Luka 2 kuva ku murongo wa 25 gushaka kuri 35 no kuri 36 gushaka kuri 38 kuri ico gice nyene. Canke reka tubisome Pastor. Kandi i Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yera yari kuri we. Ego. Yararorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpwemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzi we vyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bwawe bw'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umve, uwashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota zo gucumita mu mutima, kugira ngo ivyiyumviro vyo mu mitima myinshi bizoserurwe. Mwumvirize 36. Kandi hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo w'imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya caraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye gucungurwa ku Yerusalemu bose. Amen. Haleluya. Murakoze Pastor. Ashaka bonaho turaba umugabo witwa Simeyoni na Ana. Baravuga ati uyu mugabo Simeyoni yari umugororotsi, amakandi yari yisaziye yama mwishengero. Birivuga ngo ku murongo wa 25 ngo kandi Yerusalemu yari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yari kuri we. Yararorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli. Imana yabwicubahiro. Umuntu mugabo bantu Imana Simeyoni yari umuntu w'umugororotsi yisazi ariko yuzuye mpwemu yera. Icamubujije gupfa, jenda niyumvira hari abantu mu rungano rwo mabapfa, we camubujije gupfa yararindira ikintu kimwe, kubona uguhumurizwa kwa Isirayeli. Yo rero kandi mu kumurindira nihe yarabwiwe igihe ngo azoza mwakuza mu kwezi kwa 3 itariki 15 habe namba utegerezwa ko umufise mpwemu yera muri we. Uyu mugabo yamayigira gusenga. Igitangaje rero Bibiri kivuga ngo mwumve umusi Yosefu na Mariya bajana Yesu kumusengeshereza mu ishengero kumushikanira Imana, nayo bagishije inama, nta communique yahabaye, nta tangazo ry'abati ngo hazoza umwana bamusengere kuko uvati ngo hazosengerwa abana kwa Mungu. Eka uyu mugabo ngo yajanywe na mpwemu yera mu ishengero, baca bahurira nawe uyu musi nyene. Nibamuvuze ngo uyu mwana akivuka haraje abanyabwenge, haraza abantu akimufata akimuterura acaramenya ku bwamwemu ati mami sezera umusavyi wawe rero biraheze. We mumva uyu mugabo ikintu cyonyene hararindiriye uguhumurizo kwa Isirayeli. Imana yabicubahiro. Acatangura rero kuvuga ibya Yesu, nta muntu yamubwiye, n'abantu b'Imana bamenye ico bahamagariwe. Haleluya. Uyu mugore nawe rero ateye ubwoba. Ana umuvugishwa. Bantu b'Imana mwumve bino bintu, murasoma guhera ku murongo wa 26. Birivuga ati ngo yari umukobwa wa Fanueli, ngo yabaye umupfakazi nyuma y'imyaka 7 arongowe.
ngo acamara imyaka 84 mu isengero ngo yisonzesha senga, arindiriye ikintu kimwe, arindiriye ko umukizaza, yisonzesha senga. Ari nasomye mu mutima numva ibigomba gumatima hano dufashe. Bano bantu babiri cyane cyane na Ana niyarazwe. Urabye umuhamagaro Simon na Ana bari bafise, niyo bafise umuhamagaro wo kuvugishwa ngo babwire ngo witwa na akauza. Niyo bafise umuhamagaro wo kuja kuvuga ubutumwa mu mahanga. Bari bafise ikintu kimwe baryamanye, kwinginga gushika babonye umukiza, uguhumurizwa kwa Isirayeli. Wumva umukobwa akiri muto, wowe urapfakaye shahize imyaka ndwi, ufise nani muri ubundi burenganzira, muguga cuhitamo kumara imyaka wisonzesha uri mu rusengero winginga witeze guhumurizwa nawe. Haleluya. Bantu b'Imana mwumve bino bintu, umuhamagaro n'abantu barashobora kutabuha agaciro, ariko mu maso y'Imana bari Imana mwibuke Yesaya yaravugishijwe ibintu yavugishijwe kuza kwa Yesu Kristo imyaka 700 bitaraho. Bano niyo hataba abantu basenga binginga kugukuza kwa Kristo, arashobora kuba yari yaranatevye. Haleluya. Bano bandi igikorwa cyawe cyari ukwinginga gushika babonye, kandi baragahezagirwa iyo batatwingingira. Natwe ntihabe n'abinginga mu rungane rwacu, Kristo Yesu nyene yoba yaratebaganye no kuza. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Umuhamagaro wabo ntiwagaragara mu maso y'abantu, muga mu maso y'Imana wari uw'ikimazi gikomeye. Haleluya. Rena umuhamagaro ntukeneye kwamamara kugira ngo ukomere. Tugumane. Ntibikenewe ko umuhamagaro ba public kugira ngo ukomere imbere y'Imana. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Reka tugende Mariko igice cya 15. Turabatunzi nabo. Tusome kuva ku murongo 43 gushika ku 46. Mariko 15 kuva ku murongo 43 gushika kuri 46. 43 havuga ngo haza Yosefu w'i Arimataya, umunyacubahiro w'inama nkuru y'abagicamanza mu Bayuda, nawe yari areretse ubwami bw'Imana. Ararinduka aja kwa Pilato asaba ikiziga ca Yesu. Ariko Pilato biramutangaza ko yoba amaze gupfa. Ahamagaza ya ntwazangabo y'abasoda, ayibaza yuko amaze umwanya apfuye. Maze yumvise ivyo iyo ntwazangabo imubwiye, aha Yosefu ikiziga, agura impuzu yera, arakibambura, akizingira muri no mpuzu, agishira mu mva yimbwe mu bitandara, atembagaza ikibuye, acugaza umuryango w'imva. Amen. Amen. Imana habwa icubahiro. Bantu b'Imana mwumve nawo uyu mutunzi Yosefu w'i Arimataya. Uriko urasoma mu bindi bisomwa barabwira yuko Yosefu yari umwigisha wa Kristo mu misho. Haleluya. Mwumve bantu b'Imana, uyu muntu naho yavuze ubutumwa, uyu muntu naho yahagaraye ngo abwire abantu ubutumwa ngo bihane. Eka uyu muntu naho yahagaraye ngo bamenye ko ari umwigisha wa Kristo, bavuga ati yari umwigisha mu misho wa Kristo. Imana yabwa icubahiro. Ariko bantu b'Imana mwumve no rero umuhamagaro w'abantu wari uhagaze. Umenga yari yicaye gusa arondera inoti, umenga gusa yari yicaye menga wowe se umukozi w'Imana. Mugabo umuntu wenyene yubahutse, biruga ati ngo yararindutse kuja imbere ya Pilato. Ico gihe byari biteye ubwoba, mugabo niwe wenyene yashobore guhagarara imbere ya Pilato. Arambwira ati ndashaka ico kiziga kime, kubera ari icubahiro ciwe n'ikibanza yarafise mu gihugu. Pilato aravuga ati ndakiguha, reka gusa kurabira gusa ko yapfuye, baca barakimuha. Bantu b'Imana, uno mugabo umuhamagara wiwe wo musuzugura ngo navuga ubutumwa, wo musuzugura ngo navugishwa, wo musuzugura ngo ikinaco showe na kiriya, mugabo hira hagarara imbere ya Pilato turabe nibikunda. Ima cyane boca bajana
ndibona bashirana hamwe sinzi yobona mucisha. Imana habwa icubahiro. Bantu b'Imana murabe ingene umuhamagaro no mugabo ahantu wagiye gukora yamye ari umwigisha wa Kristo mu misho mugabo igihe kigeze nawe yagiye gushitsa ubuvugishwa yuko ngo yateguriwe imva atamuntu n'umwe yigeze ayibambamo. Yosefu cafata imva yari yarimbishije ayishiramo Yesu. Bantu b'Imana mwumve uyu mugabo ikintu yakoze yashikije umugambi w'Imana. Yari karashitsi ihamagagwa ku buzima bwiwe bifatanye n'umugambi w'Imana kuri Kristo. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Rero Imana irashobora gukoresha icubahiro cawe, irashobora gukoresha amafaranga yawe, irashobora gukoresha influence yawe, irashobora gukoresha ikintu cyose bivanye n'igihagararo cyane aho yagushitse. Urafise ikimazi mu bwami. Nuje kure. Wewe wiyumvire ngo Jesse niko ndakora. Oya. Ni mu maso y'abantu si mu maso y'Imana. Haleluya. Dusome pastor. Twigire mu Bikorino wa mbere igice ca 12 kuva ku murongo wa 4 gushika ku 7. Abikorino ba mbere. Ndashaka kuvuga gato kuri twebwe basi nk'ishengero. Igice ca 12 kuva ku murongo wa 4 no 7. Yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi ariko mwemu n'umwe kandi hariho amabango menshi ariko umwami n'umwe kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana n'imwe ikorera byose muri bose. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimazi. Amen. Amen. Imana habwice mwumve hano hantu. Yamara hariho ingabire z'ubwoko bwinshi ariko mwemu n'umwe. Kandi hariho amabango menshi ariko umwami n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana n'imwe ikorera byose muri bose. Imana yabwa icubahiro. Bantu b'Imana reka mvuge nk'ishengero turi mu ishengero kwa Imana mu ishengero. Abendi yumva narigeze kuvyihana. Murazi n'ishengero mwo duteranye abakristo bo duteranye. Icyo ushaka kuvuga niki? Bantu b'Imana kandi n'ibintu bisanzwe. Umuntu wese arafise uburyo akunda umuntu avuga ubutumwa. Hari umuntu akunda umuntu avuga ubutumwa yifashe neza utabiri yasho nkanje ukavuga buke mu majambo yoroshe udasemerera nkanje kandi ni byiza. N'abandi ataronse umuntu nyene akerebutse gose abone menga reka radusinziriza sivyo. Kandi mugabo mwumve abantu b'Imana abantu bose Imana yashizeho ubwo buryo butandukanye bwo gukora kugira abantu bose bafashwe mu buryo bwose bushoboka. Haleluya. Rero hari ibikorwa hari ingabire nyinshi ariko ni mwemu umwe. Hari amabango menshi ariko n'umwami umwe. Hari ibikorwa uburyo bwinshi bwo gukora ariko n'Imana nimwe ikorera byose muri bose. Imana yabwa icubahiro. Nima mwokunda pastor wacu mukuru cyangwa kunda pastor Christine cyangwa kunda umukozi w'Imana ari Evangelist Francine cyangwa n'abandi bavuga ubutumwa hano, Imana ishimwe n'uburyo butandukanye. Imana yabwa icubahiro. Haleluya. Ariko bantu b'Imana dukwiye kumenya yuko erega no gukora kw'Imana muri twese. Haleluya. Imana yabwa icubahiro. Mwumve kano kantu nagereje ukandika. Umwese arafise uruhara kandi uruhara rwose rurakenewe. Imana yabwa icubahiro. Umuntu wese arafise uruhara kandi uruhara rwose afise rurakenewe. Uri kurasoma mu gice cya 12 ubandanje kuva ku 12 gushika ku 27 biravuga ngo baca bashushanya ngene tumeze nk'umubiri Kristo ari wo mutwe. Bantu b'Imana bagaca bavuga ati ngo bega ngo amaso yobwira ibirenge ngo jewe ngo umva ngo dutegeza kuja aho tushaka ngo bitegenze gutya ngo naco dukora. N'umubiri umwe. Amaso nasigara amaguru yatambutse bigenda bijanye. Amaso naho muriza amaguru ashaka gutambuka byose birakorana. Bantu b'Imana uruhara rwose rero umuntu wese afise mu gikwa c'Imana ruri n'ikimazi rurakenewe. Haleluya. Imana yabwa icubahiro.
mwumve kino kintu, ugutandukanya kw'imirimo reka ndagisoma uko nacanditse. Ugutandukana kw'imirimo ntikugabanya ubumwe bw'umugambi w'Imana. Uburyo dukoresha ugutandukanya imirimo itandukanye umwami yaduhamagariyemo ntikugabanganya ubumwe bw'umugambi w'Imana. Biratahuritse. Nimba uhamagaye nk'uvugishwa n'Imana, undi agahamagara nk'umwinginzi, undi agahamagarwa n'umuririmbyi, undi agahamagarwa nk'umudandaza, undi agahamagarwa nk'umusirikare, undi agahamagarwa nk'umwigisha mu ishuri. Ubwo butandukanye bwacu ntibutandukanye umugambi w'Imana na gato. Nitwe tubitandukanye mu Imana na kimwe gitandukanye. Bano Mana mwiyumvire twese batuza ngaha tukavuga ubutumwa hano hantu. None amafaranga yova. Mwiyumvire abatwese ngaha tuza hano tukavuga ubutumwa. Abaganga bova. Abasirikare bacungera umutekano bova. Abana bacu bo kwigishwa nabande mu mashure. Imana habwa icubahiro. Rero bantu b'Imana, ikintu cyose kirafise ikimazi. Cyose. Umva kino kintu. Gumaho Imana yagushitse. Ukorana ukwizigirwa. Ukorera Imana mu kwicisha bugufi gushika igihe cyayo gishitse. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana, bino bintu birasaba ubwizigirwa. Kugenda nkuko bibereye umuhamagara Imana yaguhamagariye. Hano hagati yacu ari abantu bunye barongoye amashengero. Ugira batanguye kurongana amashengero. Arabatangura protocol. Arabatanguye bari nyuma ya kamera bafata amasanamu. Ariko ubu bantu b'Imana nibo barongoye amashengero. Ari abantu batanguye umwitwarariko ugasanga igikuwa c'Imana imbuto yiwe ntiyigera ibura. Ubu bantu b'Imana, ubu amafaranga bafise wowe yumvira ngo byarizanye. Imana habwa icubahiro. Bumwizigwa muri ico kintu umwami yaguhaye. Gikore udasigana, gikore udasigana n'umuntu n'umwe, gikore turogira competition n'umuntu n'umwe. Hama mu bwizigirwa bwawe, mu gushitsa ico umwami yakuremeye, umwami wenyene azokuduza. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Hari uwundi muntu ushaka kuvuga to kuri Paulo. Sikaje ibintu bike. Tusome gato mu Banyefeso pastor. Igice ca 4. Ku murongo wa 2 n'uwa 3. Nico gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje gose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mpwemu, umugozi w'amahoro. Amen. Amen. Bantu b'Imana, mwumve Paulo ikintu yanditse. Yandikira Abanyefeso. Ngo nico gitumye ngo ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Imana ishimwe cyane. Ngo mwiyoroheje gose, muri mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana, muri mu rukundo. Umve, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu, umugozi w'amahoro. Bantu b'Imana, namye ndasoma, uri kurasoma kugira utahure igihe Paulo yandika bino bitabo. Yandikira Abanyefeso kandi yandikira Filipi, Abikorosa na Filemoni. Kino gihe yarari mu munyororo. Urashobora gusoma mu ntangambara, urashobora kuvuga ati ibi bitabo bine Paulo yabyanditse yibereye mu ibohero abandikira. Ariko bantu b'Imana mwumve, umugabo umusabyi w'Imana nubwo yari afunzwe ntiyasa n'ibyo arimwo, yashishikaye umuhamagaro yari afise. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Bantu b'Imana, hari ubuzima tubamwo, ubwo buzima buca bushanye ukamenya niko nyene tumeze. Mugani tumenyereze yuko ari inzira turiko turacamo, mugiyo nzira naho duca saho tugiye, kandi nibihagarika umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Imana habwa icubahiro. Yeregeze kwandikira ngo maze kumva kwizera mufise, urukundo mufise n'ukwizera mufise mu mwami,
ngo ndabasengera ngo Imana iho umutima wo kuyimenya birushirije. Ndagerageje kubiparaphrase. Imana ihabwa icubahiro. Bantu Imana mwumve bino bintu. Naguma nigira kuri Paulo. Uraba ubuzima bwa Paulo. Paulo abwira ngo yari umuntu yize. Yarafise ishaka ryo guhamisha ingera atarakizwa. Yarabica ku murango kandi akibaza ko reka korera Imana. Uri kurabona Paulo avuga ati mfise ishaka muri byose. Mu bahebura mu bafarisayo ndi umufarisayo byo kumenya ibyagezwe. Akavuga ati yakebwe ku munsi ugira 8. Umve yuko yarafise ibintu byinshi byo tumanye yishima. Ibintu byose mukwiye n'ubwenge. Umugabo yahishuriwe Kristo akadugana mu ijuru rya gatatu akabona ibintu abandi bantu batigeze babona. N'umuntu atigera yabona Yesu mbona nkubone mugara muhishurirwa. Gushika naho uyu mugabo ntigeze atakaza ihamagarwa ryiwe. Bakamufunga bagashaka kumwica akavuga ati ahaguma bandikira ibitabo abandikira amakete. Naravuga ati ndabinginze mugende nkuko bibereye ihamagarwa mwahamagariwe. Haleluya. Ngo mwiyorohereje gose ngo mufise ubugwa neza. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi rero muzigamishije ubumwe. Muhabwa namwe muyera Imana ihabwa icubahiro. Bantu b'Imana twese dushishikana umuhamagaro umwami yaduhamagariye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umuhamagaro Imana iguhamagarira canke ihamagarwa Imana yaguhamagariye. Si ikintu umuntu atangura gusa rimwe kikaba kirabaye. Ni ikintu utegereza kumuramiriza ushishikara gushika ku iherezo. Haleluya. Imana idufashe cyane. Enda bakarorero. Haraka nasomye ejo. Yari imbere avant-hier. Imbere y'ejo hahise. Murakoze. Hirya y'ejo Imana ihabwa icubahiro. Hirya y'ejo murantunga. Hirya y'ejo. Aho kantu kavuga gutya. Berekanye intare intambwe. Iriko yiruka inyuma y'ingeregere. Mu kwiruka ntibyiruka bifise intumbero imwe. Hoye. Intare mu kwiruka ishaka gufata ingeregere ifise intumbero yo gufungura. Ifise intumbero yo gufungura. Mugabo ingeregere mu kwiruka ihunga intare ifise intumbero yo gukiza ubuzima bwayo. Rero ibyo bintu biriko biriruka ntivyiruka kumwe. Kimwe kitaronse ico kijya kirashobora kuronderera ahandi. Mugabo ikindi kinaniwe kwiruka kuko ubuzima bwacu biraheze. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Bantu Imana natwe umuhamagaro wacu rero umuhamagara Imana iguhamagariye. Bantu Imana iruka kubw'ubuzima bwawe. Haleluya. Nta yindi nzira iriho, nta yindi option iriho, nta plan B iriho. Ni inzira imwe iruka. Haleluya. Arakani navuze reka ndagasubiremo. Pastor Vegeze kumbabaza navuga ati natwe abavuga butumwa hari gihe bimbabaza narabyihanye. Des fois abantu barabikora inconsciemment. Kandi nta kosa bafise. Bantu Imana umuntu yimenya akamenya umuhamagaro wiwe. Uyo muntu azokayangana ku buryo nta kindi kintu gikwa c'Imana gihari atari ico nyene. Abantu bose mugaca mushaka kwifuza kuba nk'ujya muntu. Ariko mwese sico mwahamagariwe. Nababwiye abantu b'Imana ndaza kubabwira akantu mwami ambwiye. Nakandise ndagashana mu ikaramu itukura. Ndavuga nza ukavuga. Bantu Imana idufashe ikwaca Imana siku muvugishwa gusa. Suguhagarara hano. Mwabonye imihamagaro itandukanye iyitazwi niyo myinshi. Niyo myinshi. Mugabo mu maso y'abantu tuma tubirutisha kirakomeye gusumba ikindi. Ni mu maso yawe si mu maso y'Imana. Fata umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Genda nkuko bibereye ihamagarwa Imana yaguhamagariye. Iruka n'umuhamagaro wawe. Yo, Pastor, ndasabye mundabire Paulo. Paulo yaranyumije. Yarashitse ku bintu mugabo ntiyahazwa n'ivyo yashitseko. Agomba avuga ati yo reka twasome. Dusoma mu Filipi.
irandangiza. So muri Filipi igice ca gatatu twari guhera ku murongo w'indwi gushika kwa 16 gusa reka dure kwa 10 paseka twasome hose kuva ku murongo w'indwi gushika kwa 16. Uko Paulo yakobeje ngo afatanye na Kristo. Ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari umwavu kugira ndonke Kristo. Kandi moneke ko ndi muri we ntafise ukugororoka kwanje kumwe kuva mu vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe ngo kumbure shike ku kuzuka kw'abapfuye. Si kugira ngo mpejeje kubihabwa cyangwa mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanje fatwa na Kristo Yesu. Bene data, jewe ku bwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo nkora ni iki kimwe gusa: nibagira ibiri inyuma ngashishikara ibiri imbere, ndakovya gushikaho tutunganirizwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi Imana izokibashurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo kuba ariko tugenderamwo. Amen. Haleluya. Bantu Imana, mwumva umusavyi w'Imana Paulo yahishuriwe amabanga menshi, ahishurirwa Kristo atigeze amubona mu buryo bugaragara, amuhishurirwa kuruta n'abantu bagendanye. Gushika nagarabwa ati ngo ariko ibyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirenge nico kumenya Kristo. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Mwumvire ku murongo w'icenda bati ngo ku murongo w'8, weka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirenge nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo. Bantu Imana ashishikara avuga, mugare mwumve ibintu byose ariko arabivuga ntiyagejejaho. Unyumvira ikintu yaciye avuga, avuga ati ngo sikugira ngo mpejeje kubihabwa, jine nzi ko biheze, mwo sikugira ngo mpejeje kubihabwa ngo cyangwa mpejeje gutunganywa gose, ariko ngo ndabandanya. Nibyo nyine maze kubona ko byose byambere ubuhombe bwo kumenya Kristo, sikugira ngo mpejeje guhabwa ibyo cyamagarara, ndabandanya ngo kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwane mfatwa na Kristo Yesu. Agaca asubirasha ngo bene dango je kubwande sinibwira ko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa: ndibagira ibiri inyuma ngashishikara ibiri imbere. Imana yabwa icubana nshaka ngeza. Bantu b'Imana, ku murongo wa 16 bati ngo abizera bose ko nyene twiyumvira. Bantu b'Imana, ariko nagerageje kugendereza mu buzima. Umuntu wese arafise ibintu asaba Imana bivanye n'urugezageze ko mu buzima bwiwe. Uyumvire kumbure n'ikintu nk'akarorero ntufise ahantu uba, Mana mpa ahantu mba, bibe umutwaro ukomeye. Imana iraguhaye gupanga, hanyuma umaze gushika gupanga, erega ujya uribagira yuko atanahamwe waruhoro, ugatangura gusaba inzu yawe. Wamaze gushika mu nzu upanga, igisabo kicakiduka cagihinduka, wahora usaba aho urara, Imana iraguha upanga n'amafaranga yo gupanga. Mugumaze gupanga, isengesho rirahinduka, bati Imana ndashaka inzu yanje. Erega si bibi, twese turabikora, ndabikora. Hanyuma umaze gutangura gusaba inzu yawe, ushaka uyishikemo,
ntibizoba bihagije, hazoza ikindi kintu wumva wifuje kuruta icambere ufise wari wigeze gukenera. Biratahuritse. Bene majambo, ntituzokwigera duhazwa n'ikintu na kimwe buno bugingo. Nta kintu na kimwe coshobora guhaza umwana w'umuntu. Nta mafaranga namwe ariho yoshobora kumva guhagije, ukumva yuko uratekanye, nta yandi worondera. Genda mubaze abantu ba mbere batunze n'abantu ba mbere bazi kurondera amafaranga. Nta kintu na kimwe gishobora kukubumba. Ariko abantu b'Imana, cyo nshaka kugira ko niki, igikomeye si byo dusaba Imana gusa, si bibi, ni byiza. Igikomeye ni iryo banga ryo kumumenya. Kuko umuntu amumenye, umuntu amuhishuriwe, umuntu agumana nawe, uyo muntu aratandukanye. Niyo atarashika ku bintu bindi ariko arasenga ashaka gushikako, uyo muntu ntasa n'ibintu ariko aracamwo. Mwe muramaze kubona abantu batafunguye, akaja kubwira abantu barya ngo kizocamwo bizogenda neza, kandi kikabaciramo bo watariye. Wowe yumvira ngo ibyo muntu ariko arigirisha. Oya, wewe mubaza indani mu mutima, umubiri isuku utababara, urashobora kubabara. Muga indani mu mutima ntasa hanze nk'ukwasi. Hari ibyizigiro afise by'ibyo ariko arabona, by'ibyo ariko araja. Igituma agira inkomezi zo kubwira ibyo bintu niyo umutere n'isoni, ni kubera hari ikintu yamaze kubona indani muri udashobora kubonesha amaso agaragara. Imana habwa icubahiro. Rero Imana niryo banga Paulo yari afise, kuguma amenya gose Kristo. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Ngira ndangitse. Bantu b'Imana, ndabinginze umwami yantumye, umuntu wese ugende nkuko bibereye ihamagarwa yaguhamagariye. Imana yabwa icubahiro. Twese ntidusa, twese ntituri bamwe, turabana, turi bene umugabo umwe, turi bene Imana imwe. Mugabo intumbero yagushiriyeho na fotokopi yigeze azana. Twese turashobora kuba turabavugishwa, mugabo uburyo yageze ko tuzokora buratandukanye. Mwese murashobora kuba muri abaririmbyi hano, uburyo yageze ko muzokora buratandukanye. Urashobora kuba uri umudandazi, uburyo yageze ko uzomukora ugacitsa intumbero yiwe buratandukanye, umuhamagaro wayo. Haleluya. Renda kwinginza n'Imana, gumbira umuhamagaro wawe. Genda, iruka. Nkaya ngeregere ko yiruka ku buzima bwiwe. Fata ico kintu umwami yaguhamagariye, ntucike intege, cirukanze gushika. Haleluya. Imana habwa icubahiro. Bantu b'Imana, ndagenda kababwiye naka, murazi yuko mu maso y'Imana twese dufise agaciro kamwe, mbwa twese dufise akamaro kamwe, twese dufise valeur imwe mu maso y'Imana, agaciro. Mbwa dufise importance, dufise akamaro kamwe. Agaciro k'ikintu bifatanye n'ikiguzi bakiguze, ariko akamaro bifatanye n'ingene ico kintu ko kiramarira ikimazi banyene kukigira. Birumvikana. Biravuga muri Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri ku murongo 20 na 21, mu nzu nini y'umutunzi hama ibikoreshwa byinshi bitandukanye. Hari iby'icubahiro, hari ibikoreshwa sinovuga ibiterasoni, ibisanzwe. Hari ibiri mu nzahabu, hari ibiri muri argent, ifeza, murakoze. Hari ibiri muri argile, mu bibumbwe, mu ibumba. Kandi rero bati ngo bimwe bikoresha ibikoresho by'icubahiro, ibindi bikoreshwa ibintu bisanzwe. Rero ibyo by'icubahiro mu nyuma urukura ku murongo wa 22 bibiri bati ngo umuntu niyiyeza akitunganya gose azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe kigiranye neco ikimazi. Mani majambo bantu b'Imana, urugezo uzogeza kugumbira umuhamagara Imana yaguhamagariye, hanyuma ukiyeza, hanyuma ukamwiyegurira,
hari ikimazi uzogirira umwami, hari akamaro uzogirira umwami gatandukanye n'akabandi bantu bariko baramugirira. Imana yabwa icubahiro. Agaciro twese twaguze amaraso y'umwana w'ikimazi Yesu Kristo, twese turasa, mugabo akamaro ufitiye umwami ni gasa. Nico gituma niyo dusenze hari abantu menga barishurwa n'ingoga. Bantu b'Imana duhagaze hano, bareka ndabireke, ariko bantu b'Imana tugume bino bintu. Agaciro uzogirira umwami bivana n'uburyo uri kuramwiyegurira, uburyo uri kuritunganya kubwiwe. Imana habwa icubahiro. Mu muhamagaro wahamagariwe, bantu b'Imana ntukebaguzwe hirya no hino. Ntucike intege n'ingene bo kuvuga uburyo uri kurakora n'icyo ntari kurakora. Raba gusa kuri kurakora uko umwami ashaka gukora. Ndarangije kino kintu, mwumve ko akana babiki. Nkamera mbwe ndababwire, mwiyubare, mwiyubare. Ibyo abantu baha agaciro canke bakita ko ari ibintu bikomeye, si by'Imana iha agaciro kandi ngo yita bikomeye. Turatahurana? We niwiyumvira ko ukomeye kubera abantu bariko baraguha icubahiro, we niwiyumvira ko ukomeye kubera abantu bariko baracelebra canke barahayagiza ico uri kurakora, we nuze wiyumvire by'ukuri ko ari mu maso y'Imana ko ariko nyene bimeze. Ikindi naco nababwiye ikintu kimwe ingorane tugira, ikintu dushariza gose tukavuga yuko ari cyo gifise agaciro, sico by'ukuri mu maso y'Imana bifise agaciro. Harimo ibifise agaciro n'ibyo, muga sivyo exact mu maso y'Imana bifise agaciro. Rero bantu b'Imana, menya uca umwami yaguhamagari, hanyuma ugiha agaciro kuko niwe nyene agiha agaciro. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Ndangiza, genda nkuko bibereye umuhamagaro wahamagariwe. Uramirize bantu b'Imana, ubemwo bantu b'Imana, nkuko atakindi kintu na kimwe uba uri kuraberaho. Haleluya. Ubyaguruke dushima Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, ndashaka ko dusenga. Ndifuza wisengere. Nasabye Imana ubuntu, nasabye Imana ubuntu. Hari ihamagagwa Imana yaguhamagariye, hari umuhamagaro ku buzima bwawe uri specific wiharije. Yaguhamagaye mu izina, yavuga ati iki nagishireho kanaka. Usaba ubuntu bw'Imana. Ndaza gusenga ubuntu bw'Imana butubeko. Ugati Imana makumenya ico je wampamagariye, hanyuma umpe kukigumbira. Nakubwiye abantu b'Imana, ntigifisa ikimazi cy'akamaro kubera mu maso y'abantu ari ikintu kinini. Hari abantu utazokwigera ubona bariko barakora, nitwashika mu ijuru tuzotangara. Uzosanga umuntu utigeze ubona mu mashusho namwe, mwisanamu nimwe, bacakubwira ati urya yicara hari imbere. Kubera iki wewe ntiyaniganye nuko abantu bariko baramubona, yaniganye no gushitsa umuhamagaro umwami yamuhamagariye. Ndabinginze kino kintu, ico umwami nimbura umwigisha, igisha nko kumenga nta kindi kintu gihari atari ukwigisha. Bavyeyi muri hano muri ko murarera abana, muri ko murerera Imana, abana bareresha ijambo ry'Imana. Uvuga ati nubwo cyo ari cyo gikorwa cyonyene, ndi muhira nta muntu ari karambona. Uvuga ati bana bamaye ndakora igikorwa wantumye gukora. Wowe urashobora kwibaza ngo ni ibintu bisanzwe, mugo uwo muhamagaro uri kurakora ntuzi umugambi w'Imana yateguye muri abo bana. Namba ukora amazi, namba ukora amatara, nibigutera isoni. Manika itara uri kurashima umwami, ndagushimiye. Niba haribona bavuga ati by'ukuri notari Imana iriho. Haleluya. Niba uri kuraririmba, niba uhagarara hano kuravuga ubutumwa, niba uri kuravuga ihishwa, nagira umuntu akujako, umviriza kora ico umwami akubwiye. Imana habwa icubahiro. Bantu Imana ngira nsenge, ubuntu bw'Imana buratubako. Sa ubuntu bw'Imana, Imana itubabarire
aho twikompara n'abandi. Imana itubabarire aho menga ushaka kugira competition n'abandi. Imana itubabarire kumenga ushaka kuba nk'abandi. Hariyo speciality ufise, niwayigumbira umwami uzobona ibintu ashobora gukorana nawe. Imana ntabwo icubahiro. Duzi ibiganza byawe. Katale sufradia na hade. Ndashaka wisengere. Vuga abantu b'Imana. Vuga wisengere. Ubuntu bw'Imana burahari. Ubuntu bw'Imana burakumanukirako. Nanje ndasenga. Uno musi umuntu wese yumvise no jambo ry'Imana. Umuntu wese azoryumva. Nagahushe ucumwa Imana yamuhamagariye. Umuhamagaro imwami Imana yaguhamagariye. Umenye ugenderemwo. Ushize amanga atabwoba. Uvyizeye kandi uzobona bishika. Ntagire uguca intege, ntagire uca intege ico yagushizemwo. Twese dukeneye umwe w'umwishengero. Senga senga. Katala baragade, sempre delle cosa varagade, mariko soflege delegede, mantaru deskevele brehende le gring dele goska dabai, mandaraga deske dele velegni kabarades. Senga senga senga, senga senga. Ndashaka umuntu wese asenga, ndashaka umuntu wese asenga. Wanze musenga wisengere.